Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere, igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Muri komine Gihanga hari umwigisha yanyurujwe, Guillaume Gahungu ntazwi irengero kuva ku munsi wa gatatu. Imbere yo kuburwa irengero yitavye telefone y'umuntu atazwi. Guillaume Gahungu ni umwigisha murezi wo kuri Itabu Gihanga, ishure ryigisha uburimyi ryo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, yaba ku mugwa mukuru wa komine. Kubw'amakuru dufise igihe anyuruzwa yari mu kirabo, yari mu bunywero ku mugwa mukuru wa komine Gihanga. Hafi isaha 2 z'ijoro Guillaume yitavye telefone y'umuntu atazwi, niho yaca yihuta afata ipikipiki yerekeza kw'ibarabara rya gatanu. Ntitwasubiriye kumubona, uko akaba ariko umwe mu bo mu muryango wiwe avuga. Kubw'uwo kandi kuva ico gihe telefone y'uwo mwigisha ntitoreka. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bururi umuyabaga yahagaritswe inyuma yo kwiba imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Innocent Niyonsaba w'imyaka 22 yarahagaritswe kuri uwa kabiri ku mutumba Muheka ni muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Uwo muyabaga hakurikiranwa ku caha c'ubusuma yakoze inyuma yo gukomeretsa umukoresha wiwe i Bujumbura mu gisagara c'ubutunzi. Ifatwa rya Niyonsaba ryabaye inyuma yaho ku mbuga hwaniro, ni ukuvuga kuri WhatsApp na cane abo mu muryango w'umukoresha wiwe batabarije. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi ndibunagushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Ngozi hariko harakwa intererano yo ku nguvu y'amatora yimirije. Kubw'amasoko yacu mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, abarongoye amakaritiye n'imitumba bariko barahimiriza abanyagihugu gutanga intererano igenewe amatora yimirije. Umuntu wese afise imyaka yo gutora kubw'abashinga intahe ategerezwa gutanga amafaranga 200 n'imiburiburi ku bantu bitwa ko bakenye n'ayarenga ku bandi. Ibiheruka vyabereye muri karitiye Kinyami muri zone na komine Ngozi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi i Bujumbura Regideso ngo ntishobora guha abanyagihugu amazi n'umuyagankuba bikwiriye. Ubuzima mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bwanse, abanyagihugu bari mu bihe bigoye cane bivuye ku bukene bw'amazi n'umuyagankuba haraheze iminsi. Amakaritiye yose akorwako n'icikagurika ryisubiriza ry'umuyagankuba. Itangwa ry'amazi meza naryo nyene ririmwo ingorane kuko amakaritiye arashobora kumara indwi imbere irenga atama na rimwe ry'amazi riri mu mabombo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo imugina abantu batari munsi ya 2 barapfiriye mu mvura y'igihuhusi. Imvura nyinshi yaraguye muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ndwi iheze. Mu ntwaro muri iyo komine bamenyesha ko hari abantu 2 bapfuye n'abandi benshi bakomeretse. Hari kandi amazu ashika 100 n'amahegitare 100 y'imirima yononekaye. Abanyagihugu basaba gufashwa. Ibice vyakozweko na cane ni imitumba ya Nyempundu, Nyamakarabo ndetse na Kagurutsi kubw'abanyagihugu. Vyinshi ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza.
Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari umwigisha yanyurujwe muri komine Gihanga. Guillaume Gahungu ntazwi irengero kuva ku munsi wa gatatu imbere yo kuburwa yitavye telefone y'umuntu atazwi. Guillaume Gahungu ni umwigisha murezi wo kuri Itabu Gihanga, ishuri ryigisha uburimyi ryo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, yaba ku mugwa mukuru wa komine. Ku bw'amakuru dufise, igihe anyuruzwa yari mu kirabo. Yari mu bunywero ku mugwa mukuru wa komine Gihanga. Hafi isaha zibiri z'ijoro, Guillaume yitavye telefone y'umuntu atazwi. Niho yaca yihuta afata ipikipiki yerekeza kw'ibarabara rya gatanu. Ntitwasubiriye kumubona, uko akaba ariko umwe mu bo mu muryango wiwe avuga. Kubw'uwo kandi, kuva ico gihe telefone y'uwo mwigisha ntitoreka. Abagenzi n'abo mu muryango w'uwo mwigisha bavuga ko batazi amakanda namwe. Guillaume Gahungu yari yamaze umunsi wose ku mugwa mukuru w'intara mu nama n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Bubanza. Yari yatumiye abigisha abarezi bo mu gisata c'ikarashishi ku mashuri atandukanye mu nama ijanye n'ivyigwa. Abantu benshi baramaze kunyuruzwa muri iyo zone iri hafi y'ishamba rya Rukoko rihana urubibe na Rusizi, ni ukuvuga uruzi rugabura Uburundi na Kongo, aho ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyahitanye abantu, abandi benshi barakomereka. Igipolisi muri komine camenyesheje ko catanguje amatohoza. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerera nagushikirize ino nkuru ku buryo burambuye ivuga ko mu ntara ya Ngozi hariko harakwa intererano yo ku nguvu y'amatora yimirije. Ubw'amasoko yacu mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, abarongoye amakaritiye n'imitumba bariko barahimiriza abanyagihugu gutanga intererano igenewe amatora yimirije. Umuntu wese afise imyaka yo gutora ku bw'abashinga intahe ategerezwa gutanga amafaranga 200 n'imiburiburi ku bantu bitwa ko bakenye ndetse n'ayarenga ku bandi. Ibiheruka vyabereye muri karitiye Kinyami muri zone na komine Ngozi. Uwurongoye karitiye Nestor yatubwiye ko umuntu wese afise imyaka yo gutora ategerezwa guterera amafaranga 200. Nimba umuryango urimwo abantu runaka bageze gutora, hategerezwa kurwizwa n'ico gitigiri. Uko akaba ariko vyiganwa n'umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi inyuma y'ibikorwa rusangi vyo kuri uwu wa gatandatu uheze. Abataratanga iyo ntererano ntibazoronka impapuro zitangwa muri komine. Amasoko yacu akaba avuga ko abatemera gutanga izo ntererano z'amatora bazohanishwa kudahabwa impapuro zo mu ntwaro zitangirwa muri komine. Umukuru wa karitiye n'uwurongoye imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD muri karitiye yacu, yatumenyesheje ko hata rupapuro na rumwe rwo mu ntwaro ruzohabwa abanse gutanga iyo ntererano yo ku nguvu. Uko akaba ariko ayo masoko abandanya. Kugira ngo uzironke hazokwerekanwa agapapuro kemeza ko umuntu yatanze iyo ntererano. Uko akaba ariko uwo munyagihugu yemeza. Izo ntererano zitegekwa n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD n'intwaro muri ico gice. Amasoko yegereye umugambwe uri ku butegetsi hatomora ko itozwa ry'ayo mafaranga ritegerezwa gutunganywa mu makomine yose y'intara ya Ngozi. Ni itegeko twahawe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu bato bato bategerezwa gutanga amafaranga 200, ariko abadandaza n'abakozi ba leta bategerezwa gutanga ayarenga. Abakozi ba leta bato bato batagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bategerezwa gutanga ayatari munsi y'ibihumbi 2. Abandi baterere bivanye n'ibibanza barimwo. Ubwo akaba ariko abanyagihugu baho badusiguriye. Dutomore ko ivyo bikorwa mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe yavuze ko intererano z'amatora ari ku bushake, kuko uburyo bugenewe amatora buhari kandi bukwiye ku buryo ata mfashanyo yo hanze ikenewe. Abanyagihugu bariyamiriza inyifato y'indongozi za CNDD FDD zibandanya zibanunuza kandi bari mu bukene budasanzwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Bujumbura Regideso itagishobora guha abanyagihugu amazi n'umuyagankuba bikwiriye. Ubuzima mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bwanze. Abanyagihugu bari mu bihe bigoye cane bivuye ku bukene bw'amazi n'umuyagankuba haraheze iminsi. Amakaritiye yose hakorwako n'icikagurika ryisubiriza ry'umuyagankuba. Itangwa ry'amazi meza naryo nyene ririmwo ingorane, kuko amakaritiye arashobora kumara indwi imbere irenga atama na rimwe ry'amazi riri mu mabombo. Twebwe tuba mu makaritiye y'inyuma y'igisagara nitwe dukorwako cane.
womengo baratwibagiye, nta mazi, nta muyagankuba kandi ikibabaza gusumba ni uko tutaronka inyishu n'imwe n'ubwo turira. Uko akaba ariko umunyagihugu wo muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura yidoga. Abantu bo mu bice bitandukanye bavuga ko bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Ntituzi nimba hari ugukurakuranya amakaritiye hahabwa amazi canke bitari vyo. Igice kirashobora kumara iminsi ibiri canke itatu kitagira amazi, ahandi naho ukaba ari umuyagankuba. Ivyo biratuma ubuzima bugora mu miryango. Uko akaba ariko umunyagihugu wo muri zone Kanyosha yidoga. Igice ca zone Mukaza mu gisagara ca Bujumbura nyene kirimwo ikibazo gikomeye c'umuyagankuba. Haraheze indwi irenga bivuye ku cuma ca Regideso cahiye gica gisambura igikwiragiza umuyagankuba. Abakozi bo muri iryo shirahamwe rijejwe gutanga umuyagankuba n'amazi ryo Rudende mu Burundi barahumuriza. Ku bwabo isanurwa ririko rirakorwa mu ntumbero yo gusubiriza ivyuma vyapfuye. Hagati mu gisagara umunsi wose humvikana urwamo rw'amamashini yatsa umuyagankuba, ariko kubw'ubukene bw'ibitoro zatswa hari ivyihuta. Hari ikindi giteye amakenga kuko umuhinga mu vyo gukingira ibidukikije yaragabishije ishirahamwe Regideso ko ryokwitegura bidasanzwe kuko amabombo ari hafi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ageramiwe n'iduga ry'amazi y'ico kiyaga. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.